Aha hantu ndi haratekanye cane, aha hantu ndi haratekereje cane, n'ahantu nkunda kuza nkaza jenyene kugira ngo nshobore gutekana, kugira ngo nshobore gukora utuntu mba nifuza gukora, hanyuma nibaza yuko ari ikintu gikomeye cane gose, ariko uno musi siki nashaka tuvugane, ndashaka tuvugane kuri wewe nawe, ikibazo kikagira kiti mbega urashaka guhindura ubuzima bwawe? Mbega urashaka kumenya ibintu vyogufasha kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe vy'ukuri? Uyu musi rero nkaba nagutororokanije ibintu cumi vy'ukuri vyoshobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Ndazi yuko ibintu bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu ni vyinshi cane, ariko ivyo natororokanije ni ibintu nizera neza yuko ari ibintu vy'ukuri bishobora kugufasha iyo ubikurikije. Nkaba ndakuramukije ndakwifuriza ikaze, jewe ni Jeff Havyarimana nkuko mubizi, hanyuma ndaguhaye ikaze ku ziko, tora agatebe ukwege uze hano kugira ngo wumvirize kuri bino bintu, kugira ngo usome kuri aka kabo ndakuzaniye, hanyuma kumbure gashobore kugufasha kugira ngo ivyiyumviro vyawe bishobore guhinduka, kuko twarabonye yuko ikintu gikomeye cane gose, ikintu gikomeye cane gose kandi coshobora gufasha umuntu uko yotangura guhindura ivyiyumviro. Mbega none urashaka yuko uyu mwaka w'2025 ubona ihinduka ry'ubuzima bwawe? Urashaka vy'ukuri, uremera neza yuko vy'ukuri ubuzima bwawe bwoshobora guhinduka? Ni muri iki kiganiro aho ngiye kukubwira ikintu kimwe, kuko murabizi yuko kugira ngo dushobore kuvuga ibintu 10 vyose murumva yuko twogira video ndende, ariko ngiye kukubwira kugira ngo kabe aka video gatoyi, kugira ngo gashobore no kukwigisha, hanyuma ibikurikira nzoza ndabikora au fur et à mesure, kuko aha murabizi yuko twama dusohora video zishika 4 mu ndwi canke 3 zibaye nkeya, muravyumva yuko ari video nyinshi, kandi nibaza yuko ari video vy'ukuri zishobora kugufasha kugira ngo ushobore gutera imbere, kugira ngo ushobore kugira cane cane ivyiyumviro biteye imbere. Let's go. Mu gutangura kino kiganiro nashaka ntangure ndakubwira yuko ahantu hari amafaranga canke hari ubutunzi nta rwamo rwigera ruhaba. Sinzi yuko umaze gushika hariya muri banke, niyo basizemo umuziki usanga ari akaziki gatoyi, akaziki ka bukebuke. Sinzi yuko umaze kugendera mu nzu y'abantu batunze canke bafise ubutunzi, muramaze kumva yuko usanga hari ituze. Rero ugwaruka rwinshi muri ino misi usanga rwifuza gushika ku butunzi, ushaka rwifuza yuko ubuzima bwago bwohinduka, ariko ugasanga bariko bararonderera ahatariho, ugasanga bariko barondera mu rwamo, ya marigara bama bariko baravugana, nukuri iyi leta iratugoye, nukuri iyi leta hamwe yohinduka ubuzima bwanje ndabona yuko bwogenda neza, nukuri iyi guverinema yaturambiye, imaze imyaka myinshi ku butegetsi. Ugasanga nivyo abantu bariko baravuga, ugasanga nivyo abantu bariko baritaho. Nagomba ndakubwire ikintu ca mbere coshobora guhindura ubuzima bwawe muno mwaka w'2025, ukaba umwaka mushasha, ukaba umwaka utari bwabone, nuko woza urarondera umwanya wo kubana nawe, se reconnecter avec toi-même. Nukuvuga ni umwanya wo kunywana na wewe nyene, wa muntu wewe urimwo mu mutima wawe canke mu buzima bwawe bw'indani. Kubisanzwe ugerageje kuraba neza, abantu muri ino misi usanga ari muri kiriya, ugasanga yatwawe n'ibintu vyinshi. Usanga abantu turi mu bintu vyinshi bitandukanye, ugasanga uri mu association, ugasanga uri mu association yo kunywa inzoga, ugasanga uri mu association
y'imanza, ugasanga abantu benshi naho avuga yuko ata mwanya afise, ugasanga umwanya mwinshi awukoresha muri vya bintu bitamugirira akamaro, vya bintu bitamugirira akamaro, ugasanga muri wa mwanya muke nawe aronse, ugasanga naho nyene ntariko arawukoresha kugira ngo ashobore kuwukoresha vya bindi bimufitiye akamaro, ariko ugasanga ari mu rwamo igihe cyose, ari mu bintu bitamutuma aba we, mu bintu bitamutuma aronka ituze muri we. Iyumvire nko mu kabare, murabizi yuko haba hari umuziki mwinshi kandi urwaruka rwinshi niyo ruba ruri. Iyumvire muri za manza, iyumvire muri ya mashengero wa murimwo, urwamo ruba ruriyo, volume y'urwamo ruba ruriyo, hama nawe ukavuga yuko wifuza ubutunzi, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ariko ugasanga uriko urajana n'urwamo. Nico gituma rero ikintu gikomeye cane gose wategerezwa kwitandukanya n'ivyo vyose, wategerezwa kwitandukanya n'ivyo bintu vyose, ukarondera ahantu hatekereje, agasanga ari mu cumbi wawe, agasanga ari ku musozi kanaka, agasanga ari hirya muri parke kanaka, agasanga ari ahantu hatagendera abantu benshi, ukagenda ukicarayo kugira ngo ushobore kumviriza. Aho hantu nogusaba yuko ugiye kuhicara wogenda wazimije telefone, ukazimya telefone cyangwa ugakuramo connection kugira ngo ntuzoraronka za message ziza gusamaza. Nagomba ndakubwire ikintu kimwe, izi telefone dufise by'ukuri nta kintu kininiya gose usanga turiko turazikoresha, ariko ugasanga iri mu mufuko wawe amasaha 24 kuri 24, iri hafi yawe, atari ikintu ibije konona mu bwonko iwawe canke mu mibereho yawe. Usanga kenshi abantu benshi batariko barayikoresha kugira ngo ishobore kubateza imbere. Nico gituma ushobora kumara amasaha 3 uri kuri telefone, uriko urascrollinga, uriko uraraba bagenzi bawe, wita bagenzi bo kuri Facebook canke kuri TikTok canke kuri Instagram. Naka yagiye muri vacances, naka uno munsi yari yambaye neza, naka kirya kirato yari yambaye mwakibonye. Ugasanga ibiganiro n'ivyo biganiro biri cheap, ibiganiro ataco bimaze, ugasanga wewe ubwawe ushobora kwikonsantra kuri vya bindi vy'iwawe, mugabe ivy'abandi canke amakuru y'abandi ushobora kuba uyazi, yaba ari mabi canke meza urashobora kuba uyazi amakuru y'abandi, ariko ugasanga wewe nawe ntiwiyizi. Hariho n'igihe abantu muba mugendana canke babandi bagukikuje canke babagenzi bawe muri rya rigara muba murimwo, ushobora gusanga bazi icunywa, bazi izunywa ukuntu zingana, bazi couleur yawe ukunda, bazi ibintu vyose donc vy'iwawe ukunda, ariko ugasanga wewe vy'ukuri wewe ubwawe nawe ugasanga ntiwiyizi na gatoya. Kino ni ikintu kibabaje cane gose cyo kubona urwaruka uno munsi rwifuza gushika kw'iterambere, rwifuza gushika ku butunzi, ariko ugasanga ntiwiyizi. None ushobora gushika ku butunzi gute? Ushobora gushika kuri iryo terambere gute? Ushaka guhindura ubwo buzima bwawe buhinduke bigenze gute? Uno munsi ndiko ndaguha impanuro, kumbure izi mpanuro muzozumva ahantu henshi, kuko kubisanzwe kugira ngo sikuvuga ngo ndazi ubwenge cane canke ngo hariho ikintu ngo ndagusumbije, ariko umunsi watahuye yuko utegerezwa kuva muri urwo rwamo urimwo ukaja ahantu hatuje, nawe uzotangura kubona yuko ivyo waruzi ahubwo kari nk'akantu gatoyi cane. Uzomenya yuko naho uzoba utanguye kuguruka amaso ngo urabe, ivyo uzogenda urabona canke ibizoba bisigaye kugira ngo ushobore kumenya hazoba ari vyinshi cane. Ariko ndashaka yuko uva muri ivyo bintu urimwo, uva aho hantu urimwo, na cane cane muri ya zone de confort, kugira ngo ushobore gusohoka urabe, wiconnecte kuri wewe nyene. Umaze kwiconnecta kuri wewe nyene, uzomenya amabanga menshi. Niwamara kwimenya wewe nyene, uzomenya. Bisanzwe hariho n'abantu usanga batazi inkomezi zabo aho zihagaze, ariko niwafata umwanya ukarondera inkomezi zawe aho zihagaze,
izo nkomezi uzozikoresha muri vya bindi vyiza, muri vya bindi bigutwara kuri rya terambere ryawe, muri vya bindi bigutwara mu guhindura ubuzima bwawe, muri vya bindi bigutwara kubaka wewe mushasha. Hanyuma vy'ukuri muri uno mwaka wa 2025 uzohinduka. Zino mpanuro ndiko ndaguhereza canke kino kintu ndiko ndaguhereza kivuye ibwina mu mutima iwanje, kivuye ibwina mu mutima iwanje, wumve yuko ari nk'akaganuke canke nk'agakado ndiko ndatanga muri uno mwaka, kuko bino bintu kugira ngo ushobore kuvyumva, kugira ngo je ntangure kubimenya nabiriye amafaranga menshi, ariko kugira ngo natwe muri community y'iwacu habemo abantu nabo nyene bashobora kuba bazi n'ibindi bintu vyoshobora kubafasha. Murya mu bisanzwe abantu kugira ngo bashobore kuba barageze aho bageze, baritandukanije n'ibihari, baritandukanije n'ibihari muri ico gihe, barafata inzira yabo. Ukuvuga kugira ngo ushobore gufata inzira yawe, ntiwoshobora gufata inzira yiwawe utiyizi, utazi ibirometero uza gutambuka, utazi umwanya uza kuguma uhoze, bikakwemera yuko uza kuguma uhoze, nivyasaba yuko ari isaha imwe canke isaha zibiri, uza kumenya yuko ayo masaha abiri uza kuyamara uhoze, uriko urumviriza. None womenya kumviriza gute utazi guhora? Ntivyoshoboka na gatoya. Womenya kumviriza gute utazi guha ijambo le silence canke ituze, hanyuma iryo tuze wumva ama message ririko rirakurungikira. Ndabizi yuko ngaha abantu benshi iyo batanguye kumva nk'umuntu ariko aravuga gutya, baza kuvuga ngo uyu muntu ubwenge bwiwe ngo buratanguye gukorogeka canke no, suko bimeze. Ubwenge bwanje burakwiye, ama senses yanje arakwiye, gusa urumva turashobora kuba tutiyumvira kumwe. Kandi nawe niwamara kuvya experience uzokwimenya wewe, hanyuma niwamara kwimenya kuri wewe uzomenya vy'ukuri yuko hari ibintu bishobora guhinduka, uzomenya vy'ukuri yuko ubuzima bwawe bushobora guhinduka, na cyane cyane mu mwaka wa 2025, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, kugira ngo ushobore gushika kuri handi ushaka gushika, kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza gushika ko mu buzima bwawe. Reka rero ndaguhe ikaze ubandanye utwumviriza kugira ngo uzokumvirize n'igice cya kabiri, hama ndiza neza yuko igice cya kabiri vuba kirakuziriye, aho uzokumviriza ikindi kintu coshobora kugufasha kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe muri uno mwaka wa 2025. Uri umuntu w'igitangaza kandi woshobora kuba umuntu w'igitangaza vy'ukuri iyo uvyizeye. So ni vyiza yuko woza urikonekta kuri wewe nyene, ni vyiza yuko woza uriyumviriza wewe nyene, ni vyiza yuko woza uraba hagati ya wewe na wewe nyene kugira ngo ushobore kuzana izo mpinduka wifuza mu buzima bwawe. Abantu benshi twama tuvuga ngo dushaka gusenga, dushaka kumviriza Imana, dushaka, ariko Imana ntuzoyumvira mu rwamo. No, iyo Mana wiyumvira ntushobora kuyumvira mu rwamo na gatoya, ntibishoboka. Ariko niwamara kwitahura ukimenya, iyo Mana uzoyibona, kandi by'ukuri uzobona n'ibindi ko ndakubwira yuko atari ivy'ubusazi canke ivyo kugumuka, ariko uzobona yuko ubuzima bwawe bushobora guhinduka, kandi ubuzima bwawe bushobora kugenda neza, bushobora kuba much better. So God bless you. Let me see you in next video.